Management ihagaraye ku Imvura Fashion. Imvura Fashion na Jado Mix is artist kandi no design no musani araririmba no muririmbyi akaba no murapper akongera ko na fashion design rumva niho bihagaze anzoba bamenyesha mu nyuma bishasha already hariho kiri hanze niyo saba yuko bogikurikirana abantu hariho things change iri hanze hariho first class ndashobora kuyitanga vuba hakabaho n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye ziri no mu midihi itandukanye. Musani mwashaka gushorera pesa nyingi hapa Burundi nani? General wo mwitwa Big Fizo no amaze kunsupportinga gose. Umva bamaze kwinza amafaranga menshi muri Imvura Fashion. Ana mzee ubawe sana. Naenze neza kuza Yes bakunzi banda TV amahoro neza ho muri hose abahoro ku bantu bose b'impinduka y'umuziki ndundi abantu bakunda iterambere ry'umuziki ndundi ntubona namaze gushika uno munsi ndi hagati mu isoko hagati urumva ati isoko ni ryahe canke bimeze gute Elma Love mwarimu naho nagitemberera naho nashaka kugira ngo nabereke ibintu uko biriko biragenda ingene igisaka cyacu kiri kugenda kiba icevole ndetse ingene abantu babariki batera bakora neza naje kurondera umuririmbyi asanzwe akorera hano onya ariko na Jack Surprise no mpamvu ubona ko nagiriye intro hanze kugira ngo ntanamenye yuko ndi hano onya tumutere tumenye ivyo arimwo ndetse tunamenye byinshi kuri we abatamuzi benshi no musi muramumenya ndetse muraza kumenya n'ivyiwe arimo reka tugende kimya ndazi ko ari hano indani oye vipi uko fresh Jado fresh yana sasa fresh tu mko mkazi nini karibu bro njoo bado nafikisha store sasa hivi ndio ngana nafikisha store sasa niko napanga kazi sasa mnafikia wapi mimi nilikuwa nakuja tu kusalimia. Asante sana, karibu sana. Sasa hizi stili leo nitapeleka kamoja? Au sijali kaka. Wewe utanunua nitakudesign. Unajua mimi ni design kaka. Mimi tena ninunue leo utanizawadia mzee. Sijali. Lakini mambo ni fresh. Mambo ni poa, unajua nishi hivi niko hapa. Niko natia vitu natoka leta stock ya mpya. Vitu biko sawa kama vile unavyoona. Jenda wanda bishikiyemo kabisa no musi ibintu biza kumera neza bakunzi banda TV ko mubona twashitse ubone ko ndarondera ni Jado Mix asanzwe ari umuririmbyi ndetse akongera akagira ibintu by'ama fashion nkuko mubona ko namusanze kuri tele ari karakora akazi kiyo ka buri munsi so Jado makaya basi twicaye tuyage abirisha nka 3 bivanye n'umwanya w'ubufise sinzi. Nta kibazo ariko mfise umwanya mutorana yuko narimpeje kuzana stock ubunyene. Nta kibazo tushobora kucara gato mwanya muto. Shida si 5 minutes tu. Thanks mzee. Sasa kuna nguo hizi mpya. Sasa hivi viatu vyote hapa pote ni wewe au? Hapa ni mie, hapa ni Imvura Fashion. Njoo kinafanyia hapa Burundi. Tulikuwa turabaza ni ibintu bisha. Leo nitapeleka wingi kwe. Lazima uvae fresh, lazima upende. Cameraman, njoo hizi mashati mzee wa kazi. Vitu ni sawa, hizo zote ni mpya. Zote ni mpya. Ya mambo yuko sawa kama tunavyoona. None ngabiramo kamwe none. Hii basi mse, mimi nishapenda hii. Urabanza ushore hamaze. Oya hivyo nipendeze kwanza afu baadaye nitakuwa nakuja nibadilishe maisha. Sasa wewe kila mtu atakuja achukue bure. Baadaye nitakuwa nakuvika kupunguzia bei. Lakini fresh. Ni poa sana mgani. Ubuzima bubandanya gute kuri Jado Mix uva haviriye mu Buganda? Kuva ho mviriye mu Buganda naciye ni Instalandinga muri Village Market niho ndiko ndakorera hama na hariya ndacakorera ndagenda hagaruka. Naye numvise ngo vyaraheze ubuyana zosubira kubera ko COVID-19 yaraguteye bituma buga aravuga ati ana usirudyage sasa. Ico sino ikishura ko kubera COVID yefise umwanya wayo hama hanaho ni muhira niho ndi nkuko bizi nkora nka Design International. Sasa hizi boro zote nza from UG au unarangurira gafasingine? Ndangura mu bihugu bitandukanye. Nivi unavukaga ukitaka unaenda na hehe kwanza mbisa ifoto tuambie kwanza wapi na wapi mzee. Kama vile unavyojua nabaye nk'umuntu uze ndi mu Design International ndatembera henshi nakore mu bihugu byinshi umva henshi ndahametriza hari izo nkura hanze hari izo nkura UG aro ni bihugu bitandukanye. Kuna zeze natoka London, kuna zeze natoka Turkey, hari zivatizi ndavanga mfite ngira collection
imeze neza iri different y'abandi urumva ndagerageza kurondera ahantu henshi atandukanye kabisa uriko aradukurikirana atakuze yava yibaza ko wari mu designer gusa ariko kugira ngo bumve neza ko turi muri muririmbyi ifa ko wikora mu gahogo twende nakapera mze ndi muririmbyi murabizi ndimve ko aricyo cyatumye muza kundondera cyane je nicyo cyatumye maguru ibindi byose ntavyo nari ndabiguyemo aka niko kazi nkora havuye kuririmba sanzwe ndi mu design hama indirimbo yanje ndibaza muri things change hariho things change yo platform zose iriko YouTube Facebook hose as Jado Mix izina ni Jado Mix nko muvyumva sawa lakini tuna nakapera mzee nipige freestyle wala ni ka freestyle hapa how's that why you trust the things that you forget dunia in adab when the life is la your girlfriend can be my wife your guy can be mine your friend can be your enemy your guys can be na hii kamera inaweza kuwa yangu respect everybody don't trust anyone because the life is lie I need some pombe uona tana kashati wakupe na kashati mzee oya ushasikia watanipa na kashati hapo na kashati na yapendeze ego uririmba cyane icyongereza ariko nca niyumvira ati kubera ko uririmba cyane icyongereza mu gihe tuzi ko iwacu icyongereza nikirenga hananje ngaho numvise amajambo abiri oya iyo ndirimbo iravanze igiswahili n'icyongereza ariko ndafite indirimbo z'ikirundi hama nkora indimi nyinshi zitandukanye game y'iwacu uri uyitwaramo gute kuva uvuye Buganda ndazi ko ntwarumengeretere y'umuziki wo ngaha uri kuyitegura gute kuyikoreramo mfete ikintu ngiye kuzana ikintu gishasha batamenyereye ngiye gukora ibikorwa batamenyereye kandi nshoboye kuri ubwo game tuzoyikora neza kandi muzoryoherwa indibazo urabona ngene abaririmbi barakora bagenza hawe ukabona ndetse no kuntu umuziki uri kuragenda utera intambwe cyangwa ukabona naho ufiri kuri Jado Mix kinabona ati je nk'ikintu cy'impinduka nzokora imbere ya byose cyo bari iki ikintu cy'impinduka je ngiye gukora nuko nkora style ziri international nuko ndondera amamarche ari hejuru yuko hanze n'ibihugu bakatumenya gusumba ndizeye yuko kubganje bizoba bitandukanye n'abandi cyane gose iryo soko benshi bararivuga ariko kugira ngo tubone ko barishikiriye biragoye ariko kuri Jado inzira zo cyamo kugira ngo indirimbo ziwe zigurishe kuri platform zo hanze ni inzira nyabaki afise connection imeze gute eske yo bari wenyene cyangwa arafise management iri kiramufasha muri bino bintu kuri Jado cyo bavuga cyo nuko afise connection z'ibihugu bitandukanye kandi akaba zina circuit zabo kandi akaba akora ibikorwa biri international nkuko yitwa design international no muri music international ariko besho baravuga ati turashaka kumubona Jado aturo ikuriye video imwe yakaga kuri Jado ikibazo cha video cyo kipanze gute ko yature kuri audio yonyene ndetse iri lyrics afise ibikorwa byinshi biri hanze haro na video ziri hanze mugabo kuri umwanya sindagira kuzitanga suiva n'igihe n'umwanya gusa bivanye n'umwanya n'ukundi duprogram ibintu muri management ya Jado Mix Imvura Fashion muri management ya Jado Mix n'Imvura Fashion iyo management ihurikiyemo bande ni batari banga kuri akanya ni banga ngakoze oya kwereka ari banga oya tuambie mzee management yagaraye ku Imvura Fashion na Jado Mix is artist kandi no design no musani araririmba no muririmbyi akaba no murapper akongera ko na fashion design rumva niho bihagaze anzoba bamenyesha mu nyuma abahagarariye muri management nzobabwira mu nyuma muzobamenya rap ya bagenzawe indimo z'abarapere bagenzawe ndibazo urazikurikirana cyane ndetse ukanza nazikunda ariko umuririmbyi umurapere mugenzawe uvuga ati nda prefer uyu kenshi cyane ndakunda kumwumviriza bibari uwe ngaha mu Burundi ngaha cyangwa hanze hani wacu mu Burundi sinibaza kuri akanya nimvya kari jewe hariho n'abandi bakora neza sindavyihakanya ariko ni jewe nkaze nje sawa urakaze ndazi ko ko barapere ico mujejwe no kuyagara ko cyane ariko abandi apariwe wenda ko wari kwihera ko ukurikira Jado Mix baro sindafata umwanya ngo nshobore kugereranya ngo muri kora ni benshi kandi barakora sindafata umwanya ngo nshobore kugereranya benshi bavuga ati rap nta kimaze rap ntacyo yigisha ariko kuri Jado Mix abaraperi biwacu canke rap yiwacu wewe akaye % kwijana ku rugerekera dugako benshi turiko turakora nko kuvyumva ico ikibazo
nimwe bwe mukibona mushobora kucishura gusumba je nka kuri side wanje navuga ko je nkaze cyane gusumba benshi muri East Africa ndetse no muri Africa ngiye kuganye ndakaze atarakaza cyane muri East Africa ndetse no muri Africa nzima ariko sasa rero nubwo akaze je mimi sintakubali mzee ugomba uyakana abandi kutigere ubumviriza we ndabumviriza mugabo sindashobora gukompara ngo ndabagereranye bose urumva ni benshi bakora cyane kandi bariko baragerageza mugabo je naje ndabaje nikindi kintu cy'akarusho kiza kibereka yuko bogerageza kuduga ku rundi rwego ego ibikorwa byawe tuvyitegege hari bishasha already hariho kiri hanze Nero saba yuko bogikurikirana abantu hariho things change iri hanze hariho first class ndashobora kuyitanga vuba hakabaho n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye ziri no mu midihe itandukanye kuri ubwo rero tuvuge neza yuko nk'inyuma y'ikiringo kingana gute tuzobona indirimbo yiwe nshasha kuko things change ico ni Kingereza wazi ni cheki ni switchwagi ego ibintu birahinduka iramaze igihe irekuwe sivyo iramaze igihe irekuwe unuvuga ko abantu bagukurikirana baranyotse kubona igikorwa ciwawe sasa ndio maana wanasema tusubirie lini sawa fresh things change hivi yiko inje ikindi gikorwa gishasha no mu misi mu mwanya muto nko muri indwi cyashobora gusohoka turindire video yonyene canke hazosohoka audio nko wabidukore bwa mbere bizovana management sasa mseyana mimi kwanza turudie kwanza kidogo kwanza amujani pataka kituka usijali ndaheba interview ona baadaye ukija hapa utakuna au kana abantu babonete bana yambawe fresh hona yo irabiki gihutso namba niko mu fashion kali kwanyi bavyita uko kwaya numwakwanye ni wagaruka hanyuma ntuzosubira kumbaza umeze nkuko uzobanza kwanza wambare ne ndakwambike bakunze banda TV ndibaza mwavyumvise inkwaleze zisezerana amasesa aha rero aha ubuzokurikira mubonye nambaye nabazaje muza mufati umujambo izuba rigiyanje ndagemeye ego Jado cyangwa tuzorita kumvura fashion je ndo kumanza kwishuza hano kazima bose bavyumvise Jado ndashaka akantu kamwe gusa nibarize sivyo akantu kamwe nibarize buke aze ntimuvyumvirize nibarize katoye Jado yoba afise umuntu akurikirana cyane bino bikorwa bya fashion canke ni wavyikurikirana byose uko nimba ari wavyikurikirana byose acha bifatanya gute nakazi ko muziki ko ndazi ko sanzo bigoye muziki ukeneye umwanya nibi bikeneye umwanya sasa muda kutafuta franga kwenda ku muziki ubugoye nkuko bizi nabitangwe ndi nka jenyene ariko ndiko ndagerageza kurondera abantu ku ruhande harimo bariko baramfasha mugabo si nkuko nakubwiye hari management turiko turakora yego aho rindaze abantu bari bagiye ngo ngire mbaze ubusutwa ntabusutwa nabajije baze sasa umuntu akeneye ko umwambika fresh nk'abarimbi bagenza akeneye kuti ifoko ndanambara nkabegwa we bakoronka gute kwibengana gute ajebe yanje sinini ya ico coco ni naje en fait nkunda ndavyito gushira abantu muri circulation gushira umuntu ku mwanya ya umva jewe ndyoherwa kubwanje mbonye umuntu aberewe kuri ubwo ibiciro narabimanuye ndabishira hasi ndaguha ikintu kiri hejuru kuri primeze neza ntawe igera yidoga yaguriye mu mvura fashion hana bari imutaniye partnership bazokabambika fresh bakaenda afu anarudisha mzigo ariko paela ico kintu sindagitangura ugikorera ko ariko vuba ndiko ndacigako vuba cyane bavuze ati cagura umurindi watangura kuzurambika yo cagura nde mu Burundi uwo ari we wese baje akora neza yabavuye ati we cagura umwe vuga ati je nkene ko ndandambika naka sanzo nambika abaririmbyi benshi mu Burundi no hanze y'ibihugu kuri ubwo je wari we wese bakeneye kwambara neza akeneye kubegwa twokorana oya bado je nijibu nturanyishura we cagura umuririmbyi we kwambika vuga ati cagura umwe ukavuga ati je no cagura naka akubwanje mu baririmbyi bakuru bose ndamaze kwambika iyo benshi abaririmbyi bakuru n'abamaze kwandika amateka makuru ngaho mu Burundi ndamaze kwambika ko yabarandondera niyo ndi hanze y'igihugu kuri ubwo sinovuga ngo ninde kubera nka benshi ndamaze kubambika no hanze y'ibihugu ndamaze kwambika abaririmbyi benshi kuri ubwo ico novuga ni uwari we wese bakeneye kumera neza yoja kuri platform zanje akaraba ivyo nkora kugira ntimve ngo namajambo nivyo harabatagize amahigwe yo kumenya ariko
n'abandi bo bikurikirana bakandaba hama bose baratumiwe ntawo novuga ntawimiriwe ngaha. Msanii mwashaka kuchorea pesa nyingi hapa Burundi nani? General uwo mwitwa Big Fizzo amaze kunsupportinga gose. Umva ni bamaze kwinza amafaranga menshi muri Imvura fashe. Ana mzee ubawe sana. Naenze neza kuza kunzanira Bifeso ndo fuloko niwo muntu yamemba ati ujamari aliachia hela. Na nishamvika lakini ntiturakorana cyane. Yeah, turakorana gose. Yes, bakoze bandati bimwe byumvise ndi kumwe na Jado Mix ndetse na sorry ntumvuze ngo na ukumiriwe nawe nikeneye agatebe. Oya je na kibazo vraiment je na blame ahubwo warurushe ni wishara. Turi mu bwami bwa Amfet kuzana stock nshasha urazibiraruhisha usanga waciye hirya nino ushika n'ibintu ngaha niba vyoroshe. Nico gituma ubonye yuko nari nkene umwanya wo kwicara. Ego imbere ko turangiza ikiganiro akajama kamwe konyene kagasunika rugi wogenda ubwiye abakunzi b'umuziki ndetse n'abakunzi bagukurikirana ko baraka. Yo nimvira ko no bibabwira muri rap scenes ko byo bavyiza cyana bakunzi b'umuziki ndundi kura ya kanye Jado Mix akaba ari kumwe namwe akaba yiyemeje no kuri ngo kubambika abahe fashion na music iri ku yindi level mubegwe mutambaziye na wandi watagira hirya nino ndabatumiye Vura Fashion una say Jado Mix. Yes bakunze banda TV mwumvise neza yuko je nabuye uno musi ntwara byinshi kabisa nazo no muziki ngo nabana nshishikira no mu bindi ntari niteze sasa apana ahubwo mavangura isakoshi ndabitekera biyato nini ipira mashati beho utabiba ku Beipo rabizi navyo fresh. So reka sinda kandi bayitwa amacholo. Okay nanyo no musi naje gucoresha waje nacoreheje impuzu so sindabarambire cyane ndaza ko mwamaze kumwumva nakumwe na Jado Mix umuririmbyi w'umurundi asanzwe akorera ibikorwa vy'ihana ariko yaramaze imigihe ari Buganda Buganda kwanza wabaye igihe ikiringo kingana gute? Imyaka 6 mse urukusha kwa kule ni hatari sana. Ego dusazera abakunzi b'umuziki ndundi ndetse n'abakunzi banda TV. Ndaba TV kuco novuga nuko nabishimiye cyane kuba mwaje ku mwanyitaye ku mu mwanya kuzakunda abangaha mukitaho kumenya ibikorwa nkora hama ndabifurije umunsi mwiza n'abari kuratura mwese ni salute respect Jado Mix n'abatumiye mu Vura Fashion ndakunda gutanga respect ku wari wese azompa umwanya kuza kura ivyo nkora. Peace and love awagwan turi kumwe mwese babwiye je bansezere nta bindi kino kubwa gusa no kugira subscribe like share na comment ndetse ukamutera intege mu bintu by'ibasanzwe akora hama ibindi byose navyo ni Mungu mbere bingine bitaendelee. Asante sana.